ariko utamvoye bubahwa muca mubona yuko indicative igiriye ko teruka muca mubona yuko bivya bindi ko tutagoheka intagoheka indicative viane ngiriye mu nkombe za Rusizi neza na neza muca mubona yuko ayo mafoto nsekesheje ari amasase n'amagerade duhejeje gufata mu masakoshi kuri babakongomani bariko barahunga bavika amanyura berekeza ngaha mu Burundi muca mubona yuko ni ntugutayambiranye muca mubona yuko indicative zigiriye ko teruhwa cyane zonyaruka zikanyaragasa zikamanuka ku Rusizi ningoga mugire intervention muca mubona yuko ndi kumwe n'abana bakeyi bitariko biranyorohera n'abapapa bose kari bakeyi muca mubona yuko aha namaze gusekesha ku mushefu wa papa Rugwe muca mubona yuko atakidasanzwe muri Rugombo ko teruhwa nta kidasanzwe nico kugeza ngaho ibishasha ndanyaruka nkagoma ndabashikirira ngaha ku nkoko kugeza ngaho kandi Bukavu iravamo bucya dufata Uvira Bujumbura tayari kuko nakubwiye filime irarangira Bujumbura kandi yakubwira amakuru ava muri sauce nyanya nabanyagira ibya black filime irarangirire Bujumbura ubibona Reka baramutse nabahe kaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri roshene ya YouTube ya ICTV tubashikiriza amakuru atandukanye abavugwa amakuru avugwa mu mutekano ndetse n'izivugwa muri politike tuzanye inkuru zidasanzwe ziribuze gushimika cyane ku mutekano ndetse tukaza no kugaruka kuvyatangajwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito mu minsi heze nibwo mwumvishe president Ndayishimiye avuga ko agiye kuvyongana n'igihugu kibanyi aho benshi bavuga ko ivyo ariko aravuga u Rwanda ariko benshi bakaba baravuze ko president Ndayishimiye agomba gushora igihugu ce mu ntambara atazotsinda ni mu gihe abasirikare batari bake yarungitse muri Kongo abenshi bamaze gufatwa na M23 abandi barishwe muri kino gihe hoho ibintu bikaba vyakomeye bamwe bakaba batanguye guhunga hari n'abavugwa ko bo babinjiye muri M23 bishikanye ariko ikibabaje kandi giteye ubwoba gusumba nuko bamwe mu bayobozi ba FDLR no kuvuga abari mu mugwi wasize ukoze genocide mu Rwanda bamwe batanguye guhungira mu gisagara ca Bujumbura hakaba hariko haraboneka bamwe mu bagenerale bo muri FDLR bo bamaze gushika mu gisagara ca Bujumbura mbere bakaba banacungerewe umutekano bidasanzwe turaza kubigaruka ko ivyo bikaba bibaye mu gihe twababwiye ko havugwa amakuru yuko hari bamwe mu ntera hamwe zaguze amazu mu gisagara ca Bujumbura bakagura amatongo irya nino mu gihugu ivyo rero akaba ari ivyo bishobora gukwegera igihugu c'u Burundi kuko M23 bishobora kubasanga ku butaka bw'u Burundi ibintu bikaba bidashobora koroha ni mu gihe byamaze kuvugwa ko M23 yamaze gufata igisagara ca Bukavu hakaba habonetse n'abanyekongo benshi bariko barahunga bagahunga intambara ziriko zirabera muri Kongo bahungira mu gihugu c'u Burundi abo rero bakaba bariko baraca muri Rusizi benshi kubakurikira imbuga ngurukana bumenyi mwabonye amavideo yabo banyekongo bariko barahungira mu gihugu c'u Burundi ibintu rero bikaba bidashobora kuza koroha kubatakurikiye rero ukuntu abo barundi abo banyekongo bahungiye mu Burundi turaza kubigaruka ko tubabwire ariko hakaba hari na bamwe mu bamaze gufatanwa amasasu abo bafatanywe amasasu bivuga ko bari bayakuye muri Kongo abo rero nabo bakaba bafashwe mu mukwabo wabaye wakozwe kubera ko hikekwa ko hashobora guhunga abantu bari mu bagwanya ubutegetsi abo rero bakaba bafatanywe ibigwanisho ivyo navyo turaza kubigaruka ko President Ndayishimiye yarikoroje ku mbuga ngurukana bumenyi ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter President Ndayishimiye yashize ko ibintu benshi bavuga ko ari ibintu vy'akamaramaza mbere bamwe bakavuga ko President Ndayishimiye yoba ariko arakina umukino wa politike atazi benshi bavuga bati ni gute umukuru w'igihugu ashobora kubahuka agakora nk'ibintu ariko arakora kuri Twitter abantu baguye mu gahundwe babonye ivyo President Ndayishimiye yanditse aho yanditse ati inyuma y'ibiganiro nagiranye n'ibihugu bigenzi vy'u Rwanda abari biteze gukamisha igitero c'u Rwanda ku Burundi nibasubize amero mwisaho ariko abarundi b'umutima mwame mugavye kuko ntawuzi umunsi w'igisuma iyo tweet ya President Ndayishimiye tugira tuyibasubiriremwo yavuze ati inyuma y'ibiganiro nagiranye n'ibihugu bigenzi vy'u Rwanda abari biteze gukamisha igitero c'u Rwanda ku Burundi nibasubize amero mwisaho
ariko abarundi b'umutima mwame mugavye kuko ntawuzi umunsi w'igisuma ndugaye twamugina. Perezida Ndayishimiye yavuze bino mu gihe hagize iminsi avuga ko yiteguriye kugwana n'u Rwanda, ariko ubuhoho bikaba vyabuze. Bavuga bati barashobora kuba bamwivye urubuga akoresha. Umukuru w'igihugu ntashobora kubahuka gukora bino bintu canke kuvuga bino bintu, kuko bamwe bavuga ko umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito vyamunaniye gutunganiriza abanyagihugu, ariko ngo akaba ariko arabahamagarira kuja mu ntambara atazotsinda. Bamwe bati ibi bintu biriko biraba birateye ubwoba kandi birateye n'agahinda kubona igihugu gifise umukuru w'igihugu nka Evariste Ndayishimiye. Sharangabo Leopold numwe wakurikiranira hagufi bibera mu Burundi yavuze ati jewe mbona uyu mukuru w'igihugu ari we agumura abarundi. Ubu naho amenye ko atari igitero gihari, donc ibihugu bigenzi vy'u Rwanda bimuhaye amakuru ko iperereza ryiwe rimubesha. Uyundi yitwa Jerome Kazabukeye yanditse ati kumbe bisanzwe bizwi ko mubo mutwara mu Burundi hariho abarundi batagira imitima. Twizera ko mwabateguriye inyigisho ejo tutazosubira kumva abanyurujwe bakaburirwa irengero canke bagatogwa ibiziga. FDLR rero ngo basubize amero mwisaho kuko bari biteze ko mu bashikana i Kigali vuba. Ati birababaje cane. Abandi batandukanye bagiye bagira ico bavuze kuri ivyo bintu, bavuga ko umukuru w'igihugu ivyo yavuze ari ibintu vy'akamaramaza kandi biteye isoni ku mukuru w'igihugu, aho rero biboneka ko Perezida Ndayishimiye yamaze kugwa mu mutego adashobora kwikuramwo. Benshi bakaba bavuga ko ibiriko birabera muri CNDD FDD ari ibintu bidasanzwe. Ivyo kandi bamwe bavuga ko harimwo no gusamaza abarundi kugira bibagire ibibazo bibahanze by'ubukene ndetse n'urupfu rwa Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD, mu gihe kandi himirije amatora. Ibintu bikaba vyamaze kuba urudavangi mu Burundi. Interahamwe nyinshi zamaze gushika i Bujumbura ndetse n'izakomereza ziri kuvurirwa mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge. Benshi bavuga bati iyi mvugo yakoreshejwe na Evariste Ndayishimiye abicishije ku rubuga rwiwe rwa X canke Twitter, aho yagize ati inyuma y'ibiganiro nagiranye n'ibihugu bigenzi vy'u Rwanda, abari biteze gukamisha igitero c'u Rwanda ku Burundi nibasubize amero mwisaho, ariko abarundi b'umutima mwame mugavye kuko ntawuzi umunsi w'igisuma. Ukurikiranye imvugo z'abanyamugambwe ba CNDD FDD zaca ku mbuga ngurukana bumenyi canke ivyo bavugira mu biyago aho bateramiye, wabona ko bashashaye cane ko u Rwanda rwotera Burundi nkaho wagira ko hari ico bari bavyitezemwo. Amakuru twaronse avuga ko hariho abo muri CNDD FDD bipfuza ko iyo ntambara yoba kugira bace bayikingamwo mu gutembagaza ubutegetsi bagandayishimiye, bagaca rero bavyitirira u Rwanda kurya igandagurwa rya Adolphe Nshimirimana ryakozwe nabo mu mugambwe wa CNDD FDD bikegekwa ku Rwanda. Sagaseseshwa rumuri muri CNDD FDD benshi bemeza ko u Rwanda ari rwo ruriko ruratoba ibintu mu gihugu. Hari n'abubahuka kuvugira hejuru ko ivyo Ndayishimiye akora bitabashimisha, ngo yoba bitumwa na Paul Kagame umukuru w'igihugu c'u Rwanda. Iruhande yabo muri CNDD FDD bari biteze kwikura ko Ndayishimiye biciye mu kajagari kovuye muri iyo ntambara. Hariho abandi barundi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD kuva kera, bari bifuza ko u Rwanda ngo bafasha gukuraho ubwo butegetsi kugira nabo babushikire, kuko babona imikenyero yabo yose yasenzwe. Hari amakuru avuga ko imvugo ya Ndayishimiye yasa niyemeza ko umwanya wari wo wose u Rwanda rushobora gutera Burundi wari umutego wo gushaka kumenya abategetsi bo bipfuza gukamisha iyo ntambara kugira bikure ko Ndayishimiye. Biramutse bigenze nk'uko vyateguwe, haravugwa abategetsi bashobora kubogozwa bagaca batabwa muri yompi mu misi ya vuba. Ivyo navyo no kubirindira mukazobibonesha amaso yanyu.
hari n'amakuru avuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwoba bufise ico bubizi ko kuko kuva Ndayishimiye avuze ko u Rwanda rushobora gutera Burundi nta kintu na kimwe ubutegetsi bw'u Rwanda bwabivuze ko wagira ntavyo bumvise ariko ubutegetsi bw'u Rwanda ni ubutegetsi bugenda gake cyane mu bintu kandi butegura ntabwo uzokumva mukuru w'igihugu aje ngaho apfe kuvuga amajambo ndetse n'abamubajije biriko birabera muri Kongo abamenyesha amakuru babandanya kumubaza ivy'uko u Rwanda rwoba rushigikiye M23 umukuru w'igihugu c'u Rwanda akaba yaravuze ko ivyo atavyazi ariko yabisubije mu gihe babandanya kumubaza mbere akavuga ko hari n'ibintu byinshi bishobora kuba we ntabimenye ariko ababibonera hagufi babona ko yari mu ntumbero yo kunomya ubumenyesha makuru yabandanya kumubaza ivy'uko abasirikare b'u Rwanda bari muri Repubulika ya Kongo ivyo u Rwanda ruhakana bakavuga ko ibibazo by'abanyekongo ari by'abanyekongo u Rwanda rutoja mu ntambara itari iyago ariko bakavuga ko ico cose gishoboka kugira bakingira umutekano w'igihugu cabo bogikora ntabwo rero uzokwigera wumva umunsi wa rimwe umutegetsi w'u Rwanda atari n'umukuru w'igihugu aje ngaha akavuga ibintu by'amajambo ahubwo bo ico bakora no gukora ibikorwa by'amajambo bikaza nyuma. Perezida Ndayishimiye wewe avugira ngaho ivyo yumviriye byose aca bivuga ari naco gituma bamwe mu banyamugambwe ba CNDD-FDD bavuga ko baruhijwe n'uyo mukuru w'igihugu atagira ico atinya atagira ibanga kuko ngo imikenyero yose ya CNDD-FDD ndetse n'ibanga ryabo bagumya banga nyene byose yarashize hanze ari naco gituma bamwe bo mwiperereza bavuga ko hari amabanga abari amabanga akomeye cyane ku gihugu bakaza bumva mukuru w'igihugu agiye kubivugira mu banyagihugu ivyo bigakwiragira hirya no hino ku isi mukuru w'igihugu ntamenya ko yavuga ariko arabwira isi yose. Hari amakuru avuga ko rero ubutegetsi hari amakuru rero avuga ko ubutegetsi ngo bw'u Rwanda ngo bwoba bufise ico bubizi ko kuko kuva Ndayishimiye yavuze ko u Rwanda rushobora gutera Burundi nta kintu na kimwe ubutegetsi bw'u Rwanda bwabivuzeho wagira ntavyo bumvise. Ntibisanzwe kuronka umukuru w'igihugu yankwa n'impande zose nimboneka rimwe kuronka umukuru w'igihugu usanga yankwa n'impande zose abatavuga rumwe nawe nabo basangiye umugambwe bose ugasanga bamwanka. Biraboneka ko abamutegurira ivyo avuga n'ivyo akora ari abantu baciye ubwenge kandi bafise ikintu gikomeye bariko barategura. Ikidasanzwe kurusha ibindi n'ingene uwo mukuru w'igihugu yankwa impande zose umurabisha amaso ukumviriza ivyo avuga bikwereka ko ubutegetsi bwiwe bikwereka ko ubutegetsi bwiwe buhobahoba ariko akaba ataruhande na rumwe muri izo zibiri ushoboye kumutembagaza kiretse kumwidogera gusa. Ngiyo ya ntambara benshi bari biteze iraheze biciye mu itangazo rya Ndayishimiye. Ibiboneka neza suko systeme irongoye igihugu irimwo inshabwenge zikomeye zizi gukinisha ubwenge bw'abanyagihugu ivyinshi biba vyamaze gutegurwa ariko abanyagihugu bato bato ntibamenya ivyo ari vyo. Ibi rero biriko birafise byinshi binyegeje ku batabizi hari ibintu bibera mu butegetsi ariko bitavugirwa hejuru aho hari imvugo y'ikirundi ivuga ngo udashimye bike ntiyoshima na byinshi. Umwe mu banywanyi bacu yatwandikiye agira ico ashikirije yisunze amakuru ariko arabona kubiriko biravugwa ndetse n'ivyo tubashikiriza. Uwo munywanyi mwiza akaba yatubwiye ko avuka kandi akaba mu ntara imwe yo mu buseruko bushira uburaruko bw'igihugu. Akazi ka minsi yose akora ni umuganga kw'ivuriro ryo ngaho muri iyo ntara nyene. Yatubwiye ko muri 2015 yahungiye mu gihugu ca Tanzania kubera ivyabaye mu gihugu bivuye ku kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Nyuma y'imyaka 7 no kuvuga mu mwaka w'ibihumbi 2022 yarahungutse co kimwe n'abandi barundi avuga ko yahungutse ari uko abajije abahungutse imbere yiwe ko ataco babaye kuko mu karere yabamwo hariho abo mu mugambwe CNDD-FDD bari barabahigiye ko abahunze bose atawuzosubira guhonyora ku butaka bw'u Burundi umugambwe CNDD-FDD ukiri ku butegetsi. Nkuko bivugwa we yahunze ari umunywanyi w'umugambwe FNL wa Agatogwasa
kandi ico gihe bari babangamiwe cane n'imbonerakure zo mu karere k'iwabo. Uwo batagandaguye yarapfunzwe canke arahunga, uwo vyankiye rwose arishikana muri CNDD-FDD. Amaze kumva rero ko abahungutse ataco babaye, nawe yahavuye yigira inama yo guhunguka kugira aze gukurikirana amatongo yiwe. Vyavugwa ko hariho imbonerakure n'abajejwe intwaro bo muri CNDD-FDD bayamunyaze, babanje kubesha ko yayabagurishije ko atumye uwumuserukira. Baciye rero bakwiragiza ibihuha vyavuga ko atazogaruka mu Burundi, ashaka kuja kuba mu Buganda. Amaze gushika ku gatumba, abamunyaza amatongo barashatse kumutera ubwoba ko ariko arondegwa n'iperereza, ariko amaze kuvyiganira inshuti ziwe asanga ibihuha kugira asubira ahunge. Abahungutse imbere yiwe baciye bamwegera bamubwira ko yo kwandikira inzego zijejwe intwaro ko ari mu bahungutse kandi ko yasanze amatongo yiwe hari abayihagiye, yongere abamenyeshe ko yahunze asanzwe ari umukozi wa leta, umuganga. Ababanyi bakaba baramuremesha ko mu minsi mike aca asubizwa amatongo yiwe, asubizwe no ku kazi. Avuga ko ivyo atari yizera ko vyoshoboka. Abo bahungutse imbere yiwe bamubwiye ko intwaro ya Ndayishimiye itandukanye n'iya Nkurunziza, kuko hari benshi bamaze gutunganirizwa bagasubizwa ivyabo bari banyazwe, bakongera bagasubizwa mu kazi. Erega ngo ntivyatevye, urwandiko rwavuye kwa Buramatari rusaba musitanteri ko yokurikirana uwo munyagihugu agasubizwa ivyiwe mu maguru mashasha. Baca bamusaba ko yorondera ivyemeza ko yahunze akiri mu kazi, akabimanukana i Bujumbura mu bushikiranganji yakukira. Mu ntahe yiwe akaba avuga ko ivyabaye n'ubu atabitahura ukuntu imbonerakure zahoze zica zigakiza zamusubije amatongo yiwe atatu ataco zirinze gusaba. Akaba avuga ko n'ivyo bari barimyemwo ngo yari yabihawe n'abajejwe intwaro, ariko yahavuye aho uruhusha izo mbonerakure zirasoroma ivyo zari zararimyemwo, kuko we nk'uwakiriye agakiza atari kurya ibitari vyiwe. Mu mezi abiri gusa yagize gutya abona urwete rumumenyesha ko yasubizwa mu kazi kandi atakindi gisabwe, kandi akaba ntiyashizwe akaba yaribajije abandi bigisha babiri bo mu ntara ya Cankuzo bahora babana mu ikambi y'impunzi ko nabo basubijwe mu kazi, asanga nabo ngo baratunganirijwe. Abandanya avuga ko afise murumuna we akora mu ishirahamwe Parsemu, yaramubajije ingene vyagenze kugira amashirahamwe nka Parsemu na Oricome yari yarahagaritswe ku ntwaro ya Nkurunziza asubire kwemererwa gukora. Ubundi yamwishuye ko habaye amanama menshi hagati y'abaserukira leta n'abarongoye ayo mashirahamwe, bumvikana ko ayo mashirahamwe yosubira ku kivi nk'uko yamye akebura inzego z'igihugu, ariko basabwa ko babonye ibitagenda bobivuga mugabo bagashikiriza n'umuti w'icokorwa kugira ivyo bibazo bive mu nzira. Yamubwiye ko mu ntango vyagoranye kuko hariho abategetsi batavyemera ko ayo mashirahamwe asubira gukora. Iyo batumiye abanyamakuru kugira batange ikiganiro, baza babona igipolisi kije kubahagarika, amategeko abaha uruhusha akarinda kuva hejuru. Hari inkuru zavuze ko abakora ivyo ngo boba bari abategetsi bahoze bayoboka Nkurunziza, bavuga ko Ndayishimiye yoba yaraguzwe ashaka guta umugambwe n'igihugu mu minwe y'abansi. Buke buke bamwe bahora baburabuza bahavuye babiheba, bibajije ko boba barahawe amategeko ababuza gusubira guhungabanya ayo mashirahamwe. Ati nta birebire twamenye, ariko abarundi bose barabona ko ayo mashirahamwe akora ukuri kwamye kandi akora nk'uko yahoze. Yatubwiye ko mu ishirahamwe bashinze ry'abahungutse bo mu karere iwabo yigeze kumva amakuru avuga ko hariko harategurwa ihunguka ry'abanyepolitike bahunze
igihugu ngo bababwiye ko ikizobereka ko uwo mugambi uriko urategurwa neza nuko abanyepolitike bahunze ngo bazogabanya gucafuza ubutegetsi, abandi nabo ngo bazonuma burundu ntihagire uzosubira kubumva, kandi ngo bazotaha bakazoza baraza umwe umwe bageze mu gihugu kabe akamizwe n'ingoma. Yavuze kandi ko igihe aheruka i Bujumbura yiboneye abanyepolitike batatu batandukanye, yahoze yibaza ko batazogaruka mu Burundi. Gumwe akaba ari mu bagumyabanga biyamirije ikiringo ca gatatu, kandi akaba yari mu biro bikuru vy'umugambwe CNDD-FDD. Uwundi nawe yahoze ari Somambike wa Hussein Rajabu, wa nyuma ni inshuti ya hafi ya Agathon Rwasa. Ukuntu vyagenze bagahunguka n'ukuntu vyagenze bakazimangana ku rubuga rwa politike, n'ubu ntaratora neza ivyabaye. Akaba yavuze ko inyuma yo kubona inkuru turiko turashikiriza zisa n'amabanga ya politike, yaciye atahura ko hoba hari imyumvikano y'ibanga canke ibiganiro vyoba vyarabaye hagati ya leta ya Ndayishimiye n'abahoze batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza, atawuzi neza ico bumvikanye, ariko ico arico cose ni ikijanye no gukorana neza bagahindura ibintu mw'ibanga, abanyagihugu batabiciye n'urwehe. Akaba yavuze ko ahaye yemera ko inkuru zivuga ko inyuma y'amatora ya 2025 hari byinshi bizohinduka muri politike y'u Burundi, ngo yarumiwe amakuru avuga ko amatora ya 2025 ari inzira ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwatoye yo kwikura ko bamwe mu bahoze bayoboka Nkurunziza kugira systeme izokora ibintu atawuriyungukira ku meza y'imikenyuro. Hoba hategekanywa kuzosigara mu nzego abumva neza imigambi ya systeme, nico gituma inzego zizogabanywa cane. Mu guheraheza akaba yavuze ko we ahiwe ashima bivuye ku mutima ubutegetsi bwa Ndayishimiye, kuko ibice byinshi kwijana birerekana ko butandukanye n'ubwa Nkurunziza na kare, ubudashimye bike niyoshima na byinshi. Ati ko twarinze dukira abashaka kuduhonya n'imiryango yacu bahawe impigi na Nkurunziza, ariko ubutegetsi bwa Ndayishimiye uwo munsi bukaba bwaratwakiriye, ngo arizera ko inzara n'ubukene tuzobikira navyo narirya nabo muri CNDD-FDD nabo bashikiriwe. Ngo ahubwo ico kintu bita systeme bene co nibo banyabwenge kubona, n'abanyabwenge kubona barakenyuye ku buryo abarundi bose bisanga bakozwe ko n'ubuzima buzimvye atanumwe asigaye. Ngo atarahunga abahora bamwagiriza ko yigira umunyepolitike, yasanze bose ubu politike bayikurikirana kurusha abayirimwo, kubera rero ngo bahangayikishijwe n'ingene ibibazo bazobivamwo, ngo ntibagitinya kuvugira ku mbuga ngurukana bumenyi, bavuga ko no gupfa bapfuye. Ibi rero ni ibintu biba bibera muri systeme ya CNDD-FDD, ariko abenshi ntimumenya biba biriko biraba. Gusa ikiboneka coco nuko ibintu bitoroshe muri uyo mugambwe wa CNDD-FDD. Amatora ari imbere, arashobora gukora impinduka zidasanzwe. Ivy'intambara vyovyo abarundi bariko barajamwo. Perezida Ndayishimiye ahejeje kubahebuza babwira ko ivy'intambara atabihari, ariko mu minsi iheze yaravuze ati ibintu vyakomeye, igihugu kibanye kigira kidutere. Ubuhoho yahinduye imvugo, ariko aravuga ibindi. Ivyo benshi bavuga bati uyu mukuru w'igihugu nawe rwose ntawomenya ivyo abavuga ivyo ari vyo, kuko no munsi aravuga ibi ejo akavuga biriya. Abantu benshi rero ntibabona uko ibintu bigiye kugenda. General Guillaume Bunyoni hari amakuru avuga ko nawe ashobora kurekurwa umwanya n'umwanya, kubera ko urubanza rwiwe rwamaze kuja muri gasamburamanza, ariko amatwi adusumira nuko Bunyoni ategerezwa kurekura kuri bubi na bwiza. Hari abavuga ko ari we yotabara igihugu, abandi bati Bunyoni ntazorekurwa Perezida Ndayishimiye akiri ku butegetsi, ategerezwa kubanza kuvanwako. Ibi byose bikaza bihurikirana n'amakuru adasanzwe avuga ko abayobozi ba FDLR bamaze gushika mu gisagara ca Bujumbura. Hari abahahungiye, hari abaje kunyegeza imiryango yabo, hari abaje ngo kwitemberera nk'uko babivuga mu bubare bukomeye cane.
gisagara ca Bujumbura haracungerewe cane, bamwe mu bajenerali bo muri FDLR bakaba bari mu gisagara ca Bujumbura kuri kwamye, bakaba bacungiye umutekano, ndetse hakaba harimo n'inzego z'umutekano mu Burundi ziriko zirabacungira umutekano. Ivyo rero bikaba biriko biraba mu gihe ibintu biriko biravugwa ko bishobora kumera nabi, kuko hari kwikekwa ko hari abantu bashobora kuza kwinjira mu gihugu c'u Burundi, bikavugwa ko boba ari abakorana na M23, ariko ico M23 yoba ije kurondera mu Burundi nta kindi ni ugusanga izo nterahamwe bivugwa ko zaje kuhategurira ibintu bidasanzwe. Benshi bakaba bavuga ko n'ikibuga c'indege ca Bujumbura gishobora gukoreshwa n'indege, kuko ibibuga nka vyose vyegereye Bukavu vyaramaze gufatwa na M23, gutyo rero ko atahandi butabazi bushobora kuva, ndetse n'ibikoresho vy'intambara bidashobora gushika muri Bukavu canke n'ahandi mu gihe ibibuga vy'indege vyafashwe. Gutyo rero ngo Burundi barashobora gukoresha ikibuga c'indege ca Bujumbura, bishobora gukwegera karambara igihugu c'u Burundi, kuko M23 yavuze ko idashobora kwihanganira uwo wese ayitambika mu nzira gushika bashitse i Kinshasa. Abasirikare b'u Burundi bo barahapfira ku bwinshi cane, hari abo twabonye mu mamodoka bariko barahunga, hari n'abaciye bagira isanganya mu nzira, hakaba hapfuyemwo abatari bake, ariko babonye aba Wazalendo n'aba FDLR babatanye urugamba muri Bukavu, nabo baca barahunga, abandi barishikana muri M23, hakaba hari n'abandi biyambaye impuzu bakaba bagiye mu banyagihugu. Ayo namwe mu makuru abagezweho tubandanya kubashikiriza, turaza kubabwira ku vya General Guillaume Bunyoni, aho yasavye ku rubanza rwiwe rusubirwamwo, akaba anasaba kurekurwa vy'agateganyo kubera amagara yiwe abangamiwe. Kw'igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa 2025, General Guillaume Bunyoni na bagenzi we nibwo baringutse mu gisata gasamburamanza muri sentare Ntahinyuzwa. N'urubanza rwabereye mu ibohero rikuru rya Gitega. Umukuru w'intahe akaba yari Gamaliel Nkurunziza arongoye sentare Ntahinyuzwa. Nk'uko vyama bigenda, amabarabara yose aja kw'ibohero rya Gitega yari yugawe. Abitavye urubanza babanza gusakwa ku buryo ata kintu binjirana, na cane cane icofata amasanamu canke amajwi. General Bunyoni yabanje gusaba ko yorekurwa vy'agateganyo kubera amagara amumerewe nabi. Bunyoni akaba avuga ko afise diabete igeze kure, ku buryo imiti yataca ikimufasha kinini. Akaba avuga ko abayeho yugaranywe ku buryo asohoka iminota 30 gusa kabiri mu ndwi. Bunyoni atinya ko azohavagwa muri iryo bohero ahitanywe n'uwo munyororo utagiramwo ubumuntu. Parekeyo ikaba yishuye ko Bunyoni yafashwe neza, kandi ko abonana n'umuganga igihe cose bikenewe. Kuri ico gisabo ca General Guillaume Bunyoni, sentare ikaba yamubwiye ko izomwishura mu masaha 48, no kuvuga mu misi 2. Kubijanye n'ivyo yagirizwa, General Bunyoni yasavye ko urubanza yaciriwe rusubirwamwo, rugasubira kumvirizwa gushasha kubera rutisunza amategeko. Nk'uko twabibabwiye, muri gasamburamanza ntihaburanwa ivyaha umuntu yakoze, ahubwo haburanwa ingene amategeko yahonyowe. Hamwe rero sentare yosambura urwo rubanza, General Bunyoni yoca asubira kuburana ku rugero yaburanyemwo mw'iyungururizo, maze bakamuha abacamanza bashasha. Kuri ico gisabo, sentare yishuye ko izoba yafashe ingingo mu minsi 60, no kuvuga ni mu mezi 2. Uko vyagenze kuri Bunyoni niko vyari bimeze no kuri bagenzi we nka Colonel Desire Uwamahoro na Colonel Samuel Destino Bamfumukeko. Amatwa dusumira, Colonel Desire Uwamahoro akaba yarasatswe acinjira, bamusangana carte simu shasha ya limiteri yari inyegeje muri Bibiliya. Hari abibaza ko ari carte simu yarazaniye Bunyoni. Ubu rero General Guillaume Bunyoni akaba arindiriye inyishu za sentare Ntahinyuzwa ku bisabo vyiwe. Hakaba hari amakuru avuga ko Bunyoni ashobora kurekurwa umwanya n'umwanya, ariko ivyo ntabwo twaca tuvyemeza kuko haracari vyinshi bigikorwa, ariko ngo Perezida Ndayishimiye bakaba bariko baramugondoza kugira agire ico akoze mu kurekura Bunyoni. Inkuru dushikiye kano kanya nuko muri Karusi hari amasaso menshi yumvikanye hafi isaha 3 z'igitondo co kuri w'Imana ku mugwa mukuru w'intara. Urongoye igipolisi muri iyo ntara akaba amenyesha ko ayo masasu yarashwe n'abapolisi bariko barabuza abarimyi bari bugarije ububiko bw'ifumbire
igenewe intara bagomba kwinjira ngo bayisahure. Uwarongoye igipolisi Karusi akaba yongera ko abo banyagihugu bari bugaye nibarabara bakoresheje amabuye. Abumvisha mu masasu rero bibajije ko hoba hari umwansi yinjiye mu gihugu. Gushika none mwanya hakaba hari abavuga ko ari ibintu byabateye ubwoba cyane. Umuntu umwe akaba yamaze gufatwa n'igipolisi. Umwe rero muri abo banyagihugu bakaba bavuga ko hari ikibazo cyo kuronka ifumbire barishe, bakaba basaba ababijejwe kubatunganiriza bayironke kugira basohore imbuto. Hari abandi bantu bafashwe bariko barahunga bavuye muri Kongo bafatanywe amasasu, gusa amakuru turamenya neza ko vyoba ari vyo canke vyoba ari vyo babashizemwo kugira babita abansi b'igihugu, kuko n'abamama bari bafise amasakoshi basanze bafisemwo amasase muri ya masakoshi yabo. Ivyo navyo turaza kubandanya kubibakurikiranira, muraza kubikurikira. Hari n'abandi bakongomani b'imiyabaga n'abanyarwanda bafashwe i Bujumbura, hakaba rero havugwa ko boba bajanywe Gihanga. Hakaba abo bantu bafatiwe Gihanga barikekwa ko boba bariko barakorana n'umwasi. Ivyo byose niba biriko biravugwa cane. Mu kanya turaza tubashikiriza n'izindi nkuru zitandukanye. Ibihe byiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.